mambo raneserwa mbimbase Yesu yanyu keshivyaha. Yesu ashimwe. Nuko rero turasubiye gushimira Imana yatwugururiye urugi nkuru, igategura abakozi bayo, bagategura umunsi mukuru nk'uyu. Turabakeje cyane, Yesu nabahezagire. Hanyuma rero turamaze kumva amajambo meza, amajambo atwereka yuko dukwiye kwirinda ishari. Ishari ni ribi. Ishari bw'iyuka riraba muri Bibiliya ingene byagiye birakurikirana, murabona yuko ishari ryagiye rikora ikibi cyane. None rero nk'abantu b'Imana twirinde ishari cyane. Nagoma nongere kwirinda ijambo ariya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Gusubira mu byagezwe igice ni cya 4 urya murongo w'10. Dusome. Kandi ntimwibagire wa munsi mwari muhagaze imbere y'Uhoraho Imana yanyu kuri Horebu, igihe Uhoraho yambarira ati nkoraniriza abantu mbacurira amajambo kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazomara bakiriho mu isi, bavyigishe n'abana babo. Zingurura hajya imbere gatoya, gusubira mu byagezwe 5 kuri 28. Maze Uhoraho yumva amajambo yanyu mumbariye, nuko arambarira ati numvise amajambo y'aba bantu bakubariye. Ivyo bavuze byose babivuze ko ati compa bagahorana bene uwo mutima ubatera kunyubaha, bakitondera ibyagezwe byanje byose kugira ngo bamererwe neza bo n'urubyaro rwabo ibihe byose. Ati genda ubabwire uti nimwisubirire mu mahema yanyu. Yesu ashimwe. Twongere ko Zaburi ya 81. Zaburi ya 81. Twongere kwa ayo majambo. Zaburi ya 81 ku murongo w'13. Zaburi ya 81 ku murongo w'13 bavuga ngo icompa abantu banje bakanyumvira, icompa abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, notsinda abansi babo vuba. Notsinda abansi babo vuba, nohindurira ukuboko kwanje ku bagwanizi babo. Abansi b'Uhoraho bakamunamira bamuhema, ariko babandi bakaramba ibihe byose. Nobagaburira ingano zisetse neza, kandi nobahaza ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Yesu ashimwe. Tugomba tuyage kuri iri jambo rivuga kumvira Imana. Gukoranya abantu nk'aba n'umugambi w'Imana. Iyo ishengero nk'iri rikoranye, iyo Imana ivugiye mu barongozi ategeranya abantu, uba ari umugambi w'Imana.
kuko mu gihe cya Mose Imana yamubariye ngo nkoraniriza abantu kugira ngo nabacurire amajambo nabo bige kunyubaha. Aha rero Imana yadukoranije ifise ikigomba kutubarira. Rero abana ba Isirayeli Imana yarabegeranije igomba kubashikiriza amabwirizwa amateka. Hanyuma rero ngo hururuka ububasha buhambaye, umuriro uhambaye w'ubushobozi, abantu bose babona umusozi uri kurahinda ku muriro. Babarira Mose batewe Mose, genda wegere wumvirize, twebwe ntitwokwegera twohava dupfa. Hanyuma rero Mose aca araduga umusozi. Aduze umusozi, Imana iramubarira ibyagezwe, imuha ibisate bibiri by'amabuye biriko ibyagezwe. Imana rero amubarira ati genda rero ubarira abantu banje ibi byagezwe. Mose rero aca aramanuka abishikiriza Abisirayeli. Abantu baca baramubarira bati ewe Mose, ibyo tubariye byose tuzobikora. Imana yumva ayo majambo, Imana iranezerwa. Yesu ashimwe. Kumvira Imana, shengero ry'Imana. Iri shengero turimo ry'uno munsi rigereranywa n'ishengero ry'Abisirayeli. Abisirayeli byarabagoye mu nyuma. Imana yarabonye ingene ubwa mbere bari bayumviye, iravuga ati si cyompa abantu banje bakama banyumvira. Imana iragomba ko abantu bayo bayumvira, siko gashengero ry'Imana. Imana iragomba ko tuyumvira ku byo itubarira byose. Imana iravuga ati si cyompa abantu banje bakama banyumvira. Hanyuma rero murazi umwana w'umuntu biramugora. Harahatangura neza bigahava bimugora. Abana ba Isirayeli bagira ikibazo, bagira ingorane. Imana irabarira Mose ati aba bantu rero ko bariko baragorana, hagarika isanduku hanyene urugendo ruhagarare. Bari bavuye muri Egiputa. Baca rero abana ba Isirayeli bati dutegereza kuguma tugenda. Mose arababarira tekaye, Imana yavuze yuko urugendo ruhagarara. Ariko rero ngo baraduga bageze hariya ruguru, barabura inzira, barasubira baragaruka. Mose arababarira ati nimugume ngaha, urugendo Imana yaruhagaritse. Ngo barasubira baraduga bagenda hirya no hino. Abana ba Isirayeli barazerera muri ubwo bugaragwa, bahava barapfa. Bibiri ivuga ngo barakunkumuka. Kubera iki? Kubera ko tumvira Imana. Hanyuma rero ikibazo cyabayeho, harageze igihe haduka inzoka mu bana ba Isirayeli. Nawe nyene kubera ubugarariji zirabarya. Imana imubarira tewe Mose, genda ufate ukore ikintu kimeze nk'inzoka ku kibumbe, ukimanike ku giti cy'intumba. Umuntu wese yariwe n'iyo nzoka niyayirangamiza karaba arakira. Bibiri tubarira ngo abayirangamije bose barakira, ariko abandi baranga, barapfa. Ati ntituza kurangamiza icyo kiyoka. Baranka kumvira, barapfa. Rero bisobanurwa iki? Nuno munsi hari abantu banka gukizwa, hari abantu banka gutumbera umusaraba kubera kutumvira. Rero twihweje abana ba Isirayeli, urugendo rwabo rwaragumye. Ruguma kubera iki? Iby'Imana yababariye ntibabishira mu ngiro. None rero bene data, nk'uko natwe turi mu rugendo, icyo baciza ni ukumvira Imana.
kuko niwumvira Imana. Biranditse neza hariya mu gusubira mu byagezwe igice ca 28 guhera ku murongo wa mbere kubandanya. Murabona imigisha izoba ku Bisirayeli ngo niyo bumvira Imana, ngo Imana izobahezagira, izotuma uruvyaro rwabo rurondoka, izotuma n'ingo zabo zihezagirwa, ibintu byose bigende neza kubera kumvira Imana. Kandi ayo masezerano natwe na yacu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Twumvira Imana. Turaza kubona ijambo Mariya yabariye abantu bari mu bukwe hariya muri Yohana. Twoharaba Yohana 2 ku murongo wa mbere. Yesu nawe akiri mu isi baramutumira kugira ngo aje mu bukwe nk'abandi bose. Hanyuma rero ngo bagiye mu bukwe haraba ikibazo, barakehanirwa, ibyo bateguye byo kuha abantu birabura. Biheze Mariya babwirira ijambo. Murabona hariya 2 Yohana 2 ku murongo wa 5. Nyina abwira abasuku ati cababwira cyo mugire gute, icababwira mugikore. Banyamarambya turi hano kubw'iki gikorane, siko? Ico Yesu atubarira tugirende tugikore. Kandi nasomye neza ndaraba nariya mu cete c'Abaheburayo igice ca 4 murongo wa 6 ngo babujijwe mu buruhukiro kubera kutumvira. Iyo umuntu atumviye, iyo umuntu mutegetse ati gira uku akanka, kwihereza ingaruka zigaruka kuri we. Kandi twebwe turi mu ishengero giteguriye kuzoshika mu bwami bw'ijuru, siko ga yemwe? Mbega umuntu atumvira azobona ubwo bwami? Umuntu atumvira ijambo ry'Imana iyo nzamba ntazoyumva. Mariya rero ababarira ati cyo ababwira cyose mugikore. Hari bihange bishika 6 byakozwe mu mabuye. Haca rero arababarira ati nimuvyuzuza amazi. Baca baravyuzuza amazi ati daha muhereza abantu banywe. Abantu bakunda kuzana impambi bavuga ngo na Yesu yarabahaye umuvinyu. No, ko yababariye ati sukamwe amazi mudahe, hari umwambiro umuntu yashizemo. Hika kubera ububasha bwa Yesu no kuvuga ngo ayo mazi yahindutse imitobe, baca baranywa, baca baragenda babarira umuteretsi bati umuntu yahora atanguza iziryoshe hanyuma yahengera bahimbye akabaha imihwanyo, ariko wewe watuzaniye ubwa nyuma vyiza. Rero kubera kumvira Imana, kumvira Imana, iyi Imana uyumviye ikakurongora, urugendo rwawe rugira amahoro. Abantu bumvira Imana bakagendera mu ijambo ry'Imana bazoshika amahoro. Ariko abantu ijambo ry'Imana rivuga ntibumve, turasoma neza hariya muri Yesaya 1 ku murongo w'19 havuga ngo nimwemera mu kumvira muzoge ibyiza byahehe vyo mu gihugu, ngo nawe nimwanka mukagarariza inkota izobarya. Turi ngaha rero, turi ngaha umuntu wese yiteguye kumvira Imana, kumvira ijambo ry'Imana, kumvira icyo Imana ivuga. Urumva Imana ivuga ati icompa abantu banje bakanyumvira. Yesu ashimwe. Imana iripfuza kubona abantu bayo bayumvira. Nk'ibi bikorwa byose mwabikoze kubera kumvira Imana. Yesu nabahezagira.
kandi umuntu wese azohabwa igitsibo imbere y'Imana cibi bikorwa, kuko ibi bikorwa dukorera aha mw'isi nivyo tuzohembegwa, nivyo tuzoronkera ingero. None rero bagenzi bene data, mushishikare kumvira Imana. Naravye umwami wa mbere w'Abisirayeli Sawuli, Imana yamutumye kukuraho abamaleki, aca aragenda araziguriza, ngo aziguriza umwami Agagi, aziguriza n'ibindi bintu. Samweli aramubaza ati, mbega urubanza Imana yagutumye warukoze? Ati narukoze. Samweli aramubaza ati, none urugwanaga numva ruri nyuma n'ugwiki? Ngo ni ibintu vyiza vyiza ngo abantu bateguye ngo bazoshikanire Uhoraho. Samweli aramubarira, tubisoma hariya muri Samweli ya mbere 15 kuri 22 na 23. Samweli aramubarira ngo mbega Imana yemera umuntu ayishikaniye canke ayumviye? Muravyumvaga bene data, kumvira nico Imana igomba. Naho twokora ibintu vyinshi tutayumviye, ivyagezwe vyayo, yoba ari ingorane cane. Ati mbega Imana ihimbagwa n'ibimazi canke ihimbagwa uyumviye? Imana iciravuga, ivugira muri Samweli. Samweli yari umuvugishwa n'Imana. Ati kutumviye ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba ku ngoma, ubwama carabuvamwo. Kubera iki? Kubera kutumvira. Umuntu rero akwiye kumvira Imana, ico Imana ivuze tukagishira mu ngiro uko nyene. Imana icifuzo cayo igomba ko abantu tuyumvira, tukaba abantu bubaha ijambo ry'Imana. None rero bagenzi bene data, hari irindi jambo rivuga ngo iyaba warumviye ijambo ry'Uhoraho ngo wobaye amahoro. Muri Yesaya 48 ku murongo w'18 gushika ku 22, ngo iyaba warumviye Uhoraho ngo ubugingo bwawe bwogize amahoro. Abantu benshi haraho bashikirwa n'ingorane kubera ko tumvira Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ntukibe, umuntu akabirenga akakiba, none bamuboshe yorira, kandi ari watumviye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntusambane, ntugakora ibyaha by'ubusambanyi, ariko abantu bakabirengako bakabikora. Kwiyerezo ugasanga umuntu ari mu magorwa, mu marushwa. Kubera iki? Yaranse kumvira ijambo ry'Imana. Abantu bumvira Imana bazogira amahoro, abantu bumvira Imana bazoramba. Ariko umuntu atumvira Imana ariko arishira mu rupfu, kuko ijambo ry'Imana twarihawe kugira ngo ritubere umurongozi, kandi turafise umurongozi ariwe Mpwemu Yera. Yesu ashimwe. Ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bana bandi, nibo bana b'Imana. Imana igenda iturongora itubare ati aha ntuhagice, iki kireke, ukigenda uku. Iyo umuntu agiye yumvira Imana akarongorwa nayo, ubugingo bwiwe bugira amahoro. None rero bene data, iryo jambo rivuga ngo ico Yesu ababarira cyose mu gikore. Turi nga twegeraniye nga kugira ngo twumve amajambo y'Imana, hanyuma rero umuntu yumvira Imana, irya nzira yarimwo ahindure, garuke, Yesu amugirire neza. Yesu nashimwe. None rero bene data, turi mu mwanya wo kurangiza, turi mu mwanya wo kurangiza, ariko twagomba dutanga impanuro, twagomba dutanga impanuro twishimikije iri jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rivuga ngo twumvire Imana. Somaliya mu Baheburayo igice cya 4 ujya murongo w'11 niwo murongo numva twotanga nk'impanuro ku muntu wese yumvise ubutumwa bwiza.
Abaheburayo 4 ku murongo w'11 havuga ngo nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, hoye kugira umuntu agwa akurikiye icitegererezo ca babandi co kutumvira Imana. N'ijambo ry'impanuro uyu yanditse icete c'Abaheburayo ntazwi, ndiyivuze ngo avuga ati ni jewe nanditse iki cete, nta umuzi, ariko bibonekana ko yari umukozi w'Imana azi cyane imico y'Abaheburayo. Rero ati nuko rero bene data, hoye kugira umuntu agwa akurikiye ca citegererezo ca babandi co kutumvira Imana. Umuntu yirinde, umuntu wese yumvirira ijambo ry'Imana, kuko biranditse hariya mu gitabo cy'Imana ngo umuntu niyapfa uko ngenze azoba yihenze. Murabyumva? None rero turakwiye by'ukuri kumvira icyo Imana itubariye kuri uyu mugoroba, kugira ngo twiyegereze Imana. Umuntu wese yiyumvire ingene yagenze iminsi umaze uri mu bikorwa, wibaze mbega narumviye icyo mpwemu ambwiye, narumviye Imana. Niwasanga hari ikintu kitagenze neza, uce wemera, uce bugufi imbere y'Imana, kugira ngo abakozi b'Imana bagusengera Imana. Nk'uko twumvise Bibiliya tubariye, Imana iravuga ngo icyo mpa abantu banje bakanyumvira, ngo notsinda abansi babo vuba. Yesu ashimwe. Ngo nobagaburira ingano zisetse gute neza. Imana iranezerwa niyo tuyumviye, kandi Imana igaca yitegura kuduha ibyiza iyo tuyumviye. Kandi mwese murabizi, mbega umwana yakumviye, wowe umuvyeyi ntunezerwa. None utumye umwana uti genda ugire gutya kanka, wowe vyumva gute? Ntiwumva umubabaro? None rero tugomba rero ico Yesu atubarira ikore. Tugomba duce bugufi umuntu wese aho yoba atumviye Imana bikaba bitagenze neza. Tugomba rero dutanga umwanya kugira ngo umuntu wese ace bugufi. Igihe Yesu yabarira abigishwa ngo genda mugumi Yerusalemu, murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, abigishwa baciye bagenda mu nzu yo hejuru, baca barapfukama barasenga barumvira. Kw'iherezo buzuye mpwemu yera. None iyo umuntu yumviye Imana akemera agaca bugufi, Imana n'iki imwuzuza mpwemu? None rero tugomba rero dusenga Imana, dusengera umuntu wese yoba yifuza guca bugufi imbere y'Imana. Umuntu agomba kumvira Imana, umuntu yifuza kuronka umugisha muri kino gikorane, ategura ubugingo bwiwe, yumvirira ijwi rya mpwemu ririko riringinga. Yesu avuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, nimuze kuri jewe mwese, muze. None rero twagomba tubaze mw'ishengero ry'Imana, bangaye mwifuza kuza kuri Yesu? Bangaye mwifuza kuza kuri Yesu? Abagomba kumvira Imana, kiriza urutoke ndawe, subiza hasi. Abagomba kuza guca bugufi imbere y'Imana, nimukiriza urutoke. Nawe va hasi, mwumvire rino jwi. Imana irabahamagaye, igomba ngo muze umuntu wese ategura ubugingo bwiwe kugira ngo Imana ibagirire neza. Nihagira umuntu yotaha atacarose kuri uyu musozi, uyu munsi mukuru Imana yaduteguriye mwiza. Nimuze abakozi b'Imana, nimunyuragire muri aba bantu,
umuntu wese icyo yifuza imbere y'Imana kironke. Umuntu agomba kwatura yature, umuntu yisabira umugisha busabe. Imana ivuze ngo icyo mpa abantu banje bakanyumvira, ngo nobagaburira ingano zisetse neza, ngo nobagaburira ubuki bwo mu mugina w'igitandara. Kaze kaze bene data, mwumvira Imana, Imana ibagirire neza. Nuko murashobora gupfukamaho mugeze, abakozi b'Imana bitange babasangeyo. Tube turashima Imana. Mwami Yesu turagushimiye, turagushimiye ingene uri Imana udukunda, turagushimiye ingene twifuriza byiza Mana. Jambo ryawe ritweretse ngo icompa abantu banje bakanyumvira. None rero Mana turagushimiye, twaje kuri uyu musozi kugira ngo twumve icyo uvuga. None rero Mana abantu bawe baraje kandi barumviye umuhamagaro, barumviye iri jwi rivuga ngo icyo ababwira cyose mugikore. None rero Mana uhezagire umuntu wese yumvise iri jambo, kandi uhezagire Mana n'aba bantu bawe bose. Umuntu wese yemeye guca bugufi imbere nyonga zawe, umuhezagire uyu munsi Mana, tubone ikiganza c'Imana. Kuri uyu musozi tuzohabonere Mana umugisha, Mana nk'uruhambaye. Abantu bawe barakumviye, barakora ibikorwa, bategura urubanza nkuru. None rero Mana tugenderere, ikiganza cawe ciza Mana gishike ku muntu wese, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.